muri Copa ariya ni muri ubundi bakibahita muri Amerika y'Amajyepfo basa n'abariko baragenda ababisoza kabisa ni witwa Cardo Ancelotti yaje ko bashira hanze urutonde bona apologize urutonde rutagaragayemwo umukinyi numwe wa Real Madrid urutonde rutagaragayemwo uwitwa Neymar Junior Cardo Ancelotti wewe Neymar Junior ati nibyo urumukinyi buri munya Brazil wese ati azi icarico Neymar Junior ati buri munya Brazil wese azi icarico ico nico mariye equipe nationale ati rero tugomba kukurindira ati ibintu bikagira neza cyane kwa wewe ati hama tukagutumako muri equipe nationale nawe wabaye umwe mu bagabo beza bazima ati tukagutumako ufise ibyo uzagufasha na cyane mu gikombe c'isi ukagira byinshi uza kuba unafasha equipe yitwa Brazil canke Seleção da Brazil niko byaragenze no kuri Vini Junior niko byaragenze kuri Rodrigo Goes niko byaragenze kuri Eder Militao niko byaragenze no kuri inde niko byaragenze no ku mwana muto ndavuga wita Enrique Felipe bona apologize so nirisi itagaragayemo Enrique Felipe we afite ikibazo cy'imvune tarashobora kubagaruka mere neza cyane ku rwego rwiza ni liste itagaragayemo Vinicius Junior yarabigarutse ko imbere ko asohora liste ati Vinicius ni umukinnyi mwiza ati mugabo nabanze yibande kuri equipe ya Real Madrid nyuma yuko bariko baranakemangwa ko ataragaruka ku rwego rwiwe rwiza nka Vini twari dusaze tumumenyereye ko ni liste itagaragayemo Eder Militao yagarutse aravuga ngo Eder Militao n'umukinnyi no munsi akiva mu mvune y'igihe kirekire agomba kurondera umwanya kwa Real Madrid ni imvune itagaragayemo Rodrigo tutazi impamvu brother Rodrigo nta mwanya afise ariko Rodrigo rwo nivyo nta mwanya afise ariko n'umukinnyi ugira icyo afasha muri squad ya Brazil kandi ngarutse muri equipe ya Real Madrid n'abanya ba Brazil bariyo nta mukinnyi mbona actuellement afise performance zikonvenka kuza muri equipe serukiragihugu ya Brazil urazana Vini usibye umukino mwiza yakinye kuri Oviedo Vini mwiza wajyari we muri presi wa Mondial de Club ekada ahubwo kubona Vini muri Mondial twabonye Gonzalo Garcia n'abakiriya Mbappe urazana Rodrigo umukinnyi atari karakinishwa match nini muri Mondial de Club ntibikunda Eder Militao nivyo yari kuza mugabo akantu yasize mwango uvuye mu mvune y'igihe kirekire kandi no kwa Real Madrid kuko bozo gatondekara muri Brazil bigatuma kwa Real Madrid kwa kuntu bari kurishakira uwo mwanya utagaragaye mu mikino gitandukanye ndetse na urondera umwanya kwa equipe ya Real Madrid bivanye n'imvune ugiriye muri equipe serukiragihugu kandi Vinicius Junior we n'umukinnyi w'ubwangu no munsi turetse icyo bita performance nziza yarakenewe muri equipe serukiragihugu brother uno munsi Carlo Ancelotti ashobora no bwamo nako zisanga ari karakogwa ko nuko kuntu ko kugira amaranga mutima menshi akareka gupansa kuri benefices za equipe serukiragihugu par rapport kuri benefices z'umukinnyi ugaragaje kuraba imvo asigura dusanga ari kahagarara ku nyungu z'umukinnyi par rapport inyungu za equipe serukiragihugu kandi tukaba tuzi ngo urumenyereza umushasha Yeske nyamuru umenyereza mushasha ugiye gura n'ama equipe navuga ngo nayo atari ku rwego rwiza ugiye na Chile ugiye na Bolivia mubwo tegera ko football yo ku mugabane wa Amerika y'Epfo ni football na ibivisi intention buri equipe yose zikagutsinda twarabonye za Colombia zikagera muri finale ya Copa America twarabonye equipe nka za Colombia zigatera ubwo za Argentina twarabonye equipe nka za Paraguay equipe from nowhere mushobora guhura ikakwereka ko nubwo wabatsinze bafise byinshi bakurushije so ni liste rero novuga ngo ya Brazil itagaragarayemo abasore ba Real Madrid gusa tubonye yabuzemo yitwa Neymar Junior nyuma yuko umukino yari karakinira Santos yasohotse atameze neza aza kuba garukana ubwabo tubone ibinyamakuru ngagiye kumara iminsi mike ariko Carlo Ancelotti nshobora kumutuma ko mu gihe bitatwemeza ensemble ça kwari hagiriye so na liste novuga ngo yabuzemo Anthony
wa ekipe ya Manchester United sari na performance nziza ariko arerekana ndavuga muri ekipe ya Real Betis ntabwo yajemwo ni liste itajemwo ubita Lucas Berardo muri ekipe ya Paris Saint-Germain naho tukaba tuzi ngo Lucas Berardo nta match yari karakina muri ekipe ya Paris Saint-Germain so ni ekipe yabanyemo navuga ngo challenge nyinshi kubona uno musaza wa ekipe ya West Ham inabigarutswe ku munsi w'ejo navuga ngo igitsino yatsinze kandi n'amamatch ari karakina Lucas Paqueta dushobora kumubona muri ekipe serukira gihugu ya Brazil so nabakinyi yamagaje harimo Arsene Becker wa Liverpool harimo Bent wa ekipe ya Al Nassr harimo Hugo Souza kuva muri ekipe ya Corinthians wasanzwe akinira muri championa yo muri Brazil mu gihe abadefenseur ni Alexandro Ribeiro akinira ekipe ya Lille muramuzi ndetse na Alexandro akinira Flamengo Caio Henrique akinira AS Monaco Douglas Santos akinira ekipe ya Zenit Fabricio Bruno akinira ekipe ya Cruzeiro mu gihe Gabriel Magalhaes akinira Arsenal Marquinhos Paris Saint-Germain Van der Sar AS Monaco ndetse no bita Wesley akinira ekipe ya AS Roma abakinnyi hagati mu kibuga ni Andre Santos akinira ekipe ya Chelsea de Blues Bruno Guimaraes akinira ekipe ya Newcastle Casemiro akinira ekipe ya Manchester United mu gihe uwitwa Joelinton akinira ekipe ya Newcastle ariko kwa Joelinton turabimenya neza ko yasohotse ku munsi w'ejo afise ababaye ku mukino wahuje na Liverpool yatumye ko kandi Lucas Paqueta wa West Ham United abakinyi bane Paqueta nawe yagarutsemo abakinyi bane bakina England Premier League ariho Paqueta ariho Joelinton ariho Guimaraes ariho Casemiro ubundi mediane yose ya kipe serukira gihugu ya Brazil bakina England Premier League Andre Santos akinira Chelsea Bruno Guimaraes akinira Newcastle Casemiro akinira Manchester United Joelinton akinira Newcastle Chelsea Lucas Paqueta akinira ikipe ya West Ham United abasatirizi ni Steven Williams akinira Chelsea Gabriel Martinelli akinira Arsenal Joao Pedro akinira Chelsea Caio Jorge akinira ikipe ya Cruzeiro mu gihe Luis Enrique akinira ikipe ya Zenit Matheus Cunha akinira ikipe ya Manchester United mu gihe Rafinha akinira ikipe ya Barcelona Richarlison akinira ikipe ya Tottenham Hotspur so novuga yuko nta byinshi novuga ko umumenyereza mushasha wa ikipe serukira ya Brazil kuko no musikiye kuraba n'abagomba kwirondeza nibura rabe ngo ni bande nibura bagomba kuza kumfasha muri ino mikino tugiye kuba dukina so ni corap novuga ngo Nyeza Steven Williams kuva muri ekipe ya Chelsea igaruka rya Lucas Paqueta novuga yuko tugomba gusubira kuraba eske Lucas Paqueta wanyawe aje gukora iki Matheus Cunha no musoro bwangu namaze kwizerwa nk'umukinyi numero 9 nyuma yuko tanguye kubona hawe igihe ibura ry'umuntu numero 9 igaruka rya Richarlison ariko abikora neza muri equipe ya Tottenham Hotspur reka turindire turabe ko ashobora kugaruka Richarlison wa 2018 so for test no kumureka tukora imikino yiwe kuri zino nkino zibiri Bolivia na Chile kugira ngo tumenye Carlo Ancelotti yabaje mu sana bimeze gute muri equipe serukira gihugu ya Seleção Brazil Carlo Ancelotti yabaje mu isana bimeze gute muri equipe ya Seleção da Brazil bona apologize turasoza canke tunagira ku musozo wino deba ya Carlo Ancelotti ndetse n'abasore biwe abasore bagira kuri bane kuva kwa Real Madrid bose yamenyereza bose yatanguza mu kibuga bose n'abazanye ya Real Madrid bose azineza ariko ubageze kwa equipe ya Brazil cyangwa Seleção da Brazil atanguye kuba yinuba bamwe na bamwe ko bapuye yamera gituma ko yirengagije bita Rodrigo Goes cyo gihe witwa Eder Militao yari mu mvune ndetse na mugenzi we Enrique Felipe akabasubirira Neymar Junior avunitse yari yatumye kwitwa Vini Junior wenyene ariko kuri no ncuro na Vinicius Junior amushize hanze amubwira ati we nta impamvu nimwe yo kugutumako tubonye Carlo Ancelotti atanguye kubaza mu isaramu yo gutumako n'ubundi abakinyi benshi cyane bariko barakina championnat y'igihugu cy'Ubwongereza benshi bariko barakina championnat y'igihugu cya Brazil ndetse n'abandi bose agiye aratora mu maekipe agiye atandukanye ariko ukabona n'abo bakinyi bariko baragenda baba consistency gukina ariko ukabona ko hari abakinyi bitwa ko bari bagize Brazil nk'akarima kiwabo uwitwa Carlo Ancelotti atanguye kuba yegeza tuvuga ko Carlo Ancelotti nawe agomba kuzanamwo discipline cyangwa agomba kuzanamwo competitivity muri equipe ya Brazil so arabizi kuko agomba kuzana novuga ngo iyo competitivity nkuko ubivuze kuko no musi muri equipe ya Brazil brother ni equipe de festival yasubiye inyuma sizi ko tuvyemeranya n'abariko barankurikira equipe ya Brazil ni equipe imwe mu equipe yasubiye inyuma pe kandi ku rwego novuga ko ari urwego rugaragara uno musigendo urabe
bari iki gikombe ryari equipe ya Brazil mu equipe nserukiragihugu kera cyane Copa America zibiri zitwawe na equipe yitwa Argentine kandi tubagira ko harimo nimwe bayibatwariye mu maso umukino wa finale uno musi urahura na Irgo yaratsinze Brazil uno musi urahura na equipe ya Colombia ukajugumira binyereka ko nyambura umumenyereza Carlo Ancelotti nivyo biragoranye ko twobura equipe ya Brazil mu gikombe cy'isi ahubwo Ancelotti nimba agomba kugaruka isanamu ya Ancelotti mwiza nyamba agomba kugaruka isanamu ya equipe ya Brazil nziza agomba kwitwara neza mu gikombe cy'isi tukabona Brazil garutse mu isanamu shasha kuko Brazil nayo iri mu equipe ifise abakinyi beza kuko nagarutse abakinyi barenga 10 bakina England Premier League ufise presque 80% n'abakinyi bakina England Premier League so no kumurindira ariko not judge for him tunamujudging reka tumurindire kumbure tumenye ngo Ancelotti azana iki Brazil buri muntu wese nibaza afite ikibazo kivuga ngo Brazil ya Ancelotti tuyitege kwiki buri muntu wese atanga ko yembe ati Brazil ya Ancelotti twidekeke abakinya tumye ko bwana apologize nabakinyi bana ko nta bakadire bari muretse Marquinhos ndetse na mugenzi we Carlos Andre Casemiro abandi bana ko ari babana bacirondeza abana bacirondeza kabisa abo ba Wesley yavuye kwa Palmeiras yerekeza kwa equipe avuye kwa Flamengo yerekeza kwa equipe ya AS Roma shako Estevão William avuye kwa Palmeiras yerekeza kwa equipe ya Chelsea shako ba Joao Pedro usanga bafite amakuru apo nka 3 shako ba Richarlison usheko ba Lucas Paquetá amaze nka collab zigira nko kumagagwa tirako Bruno Guimaraes nivyo nabone mu ya mbere no musaba Alexandre Ribeiro warire uzanya abakinyi bagiye batandukanye mu banyezamu Suzana we ni collab yo ya mbere ko araza Bento akaza Ederson Moraes ndetse na Alisson Becker ko Suzana waje kuma muri collab yo ya mbere brother twitege iki kuri Brazil witwa Carlo Ancelotti twitege iki kuri Brazil ya Carlo Ancelotti tubona tanguye kuba yinyora bamwe mu bakinyi b'abastar akavuga ati bakoresha ibikoko ni Brazil vanze na championnat yabo harimo kuva muri Corinthians harimo kuva muri Flamengo harimo kuva muri Zenit naho yo Zenit ni Brazil Zenit ni muri baracaka inariya risi barakira champion Zenit ni mu Rusiya Zenit St Petersburg ni mu Rusiya so iki gihari cyo nuko atamustar arimwo umustar nibura tuvuze ngo tunarabo tunasesangura turamustar ngo turasanga ari Rafinha wenyene sigura ko agomba gutestinga equipe y'abakozi itagira Vini itagira Neymar kuko gorokana Neymar na Vini sinibaza ko equipe iri mu Neymar na Vinicius Junior ko yo havibura amakantu ka insolite bisigura ngo nico gituma hamagara abana bakiri bato nibura vuga ngo bana bakiri bato reka dutegure twake Brazil nkuko tunaza Spain no muturacha tugara amakipe nserukira gihugu benshi ariko yubakira afise projet yo kubaka equipe nserukiragihugu sinzi ko muri ko murabibona gendera mu Butaliyani n'umusore rero gusanga abana bakiri bato uraza gusanga ba Raspadori uraza gusanga bitwa abana ba Moiskin bana bakiri bato ku myaka 24 gendera muri equipe nserukiragihugu y'Ubwongereza bariko batuma kabitwa Anthony Gordon abitwa ba Cole Palmer abitwa basore bo kurande rw'inyuma bo mutima wa defense Marc Gueye umwana kiri muto ku myaka 19 imyaka 20 gendera muri Espagne Espanya ngoza usanga ari equipe yose no bwango ari ya jeunesse so binyereka ngo Ancelotti bamaze kuvumbura ko kubaka equipe nserukira gihugu cyangwa equipe yose nziza atari kuraba ngo no mustar ahubwo bavuga ngo reka muyoga ibano bana bari ku rwego rumwe atawuzoza kuraba uyondi cyangwa kwigira utwo yigira ngo ndumukinye ndenze ngo abandi cyane nyine ni nashiramo abastar ntibabe benshi babumwe cyangwa babiri bashobora no kuvuga ngo kwankadira bano bana so biranyereka ngo the festival ikizere kuri bano bana nabo bavuga ngo tugomba gukora cyangwa tugomba gukina kugira ngo twerekane niveau yacu nziza dukonvente muri equipe nserukiragihugu ndetse tunagarukana na confiance kuko uri umukinyi ugakonvinga muri equipe nationale baraguhana uvuga ngo iyo confidence muri equipe ya usanzwe ukiniramo victoire so biyereka ko azanya abana b'abakozi b'abakombata kandi bagomba kwitwara neza no kuvuga ngo batitaye ngo turabana bato ahubwo bavuga ngo reka tugarure Brazil ndetse na tugacu tuduze performance
reka tugarure Brazil ndetse natwe ubwacu tuduze performance uko ariko bimeze kwa Carlo Ancelotti nyuma yo gutuma ko bamwe mu bakinyi bagiye batandukanye ariko urutonde tukaza kuba dusangamo atamukinyi numwe wa Real Madrid yaje kubagaragaramwo mu rutonde yaje kubatuma ku nkino bagiye kuba bakina aza kurondera itike y'igikombe c'isi ca 2026.